Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radiyo Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Imana nihimbazwe cyane. Uyu munsi turakomeza kwiga ku ijambo ryo kubaho mu bugororotsi. Turavuga ku guca bugufi. Turasoma muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 5, aho dusomye mu Kirundi hatubwira ngo hahigwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Twifashishije izindi ndimi tugasoma mu Kinyarwanda, hariho version itubwira ngo hahigwa abiyorosha kuko bazotunga isi ho umurage. Kandi dusomye iyindi version igira kabiri mu Kinyarwanda iratubwira ngo hahigwa abagwaneza kuko aribo bazoragwa isi. Imana ishimwe. Ijambo ngenderwa ko murumva yuko canke ijambo ry'urufatiro murumva yuko ari ugutekereza, ukwiyorosha, ubugwaneza, bivanye n'ingene bahinduye Bibiliya mu ndimi bayikura mu ndimi yanditswemwo. Tubonamwo aya majambo bamwe bakoresheje ngo kwiyorosha, ubugwaneza, ugutekereza. Indimi Bibiliya yanditswemwo ni zibiri. Isezerano rya kera ryanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo, isezerano rishasha naryo ryanditswe mu rurimi rw'Ikigiriki. Rero mu Giheburayo hari amajambo bakoresheje, ijambo an canke ana canke anawa canke ani. Aya majambo yose ari mu muryango w'amajambo atahuritse nko guca bugufi canke asigura guca bugufi canke gukena canke wumvamwo uwukenye, kuba uwukenye, kuba uwuciye bugufi, kuba uwunamye, kunama canke uwunamitswe. Aha ni mu Giheburayo. Uravye mu Kigiriki naho hakoreshwa amajambo, mvuze mu Gifaransa ama adjectif nka tapeinos canke tapeinophron. Aya abiri asigura ngo guca bugufi. Hanyuma harimwo irivuga tapeino, aha turi mu Kigiriki, rivuga ngo gucisha bugufi canke kunamika canke kumanura. Harakoreshwa kandi mu Kigiriki iri jambo rivuga ngo mikros. Mikros ni ukuvuga ikintu gitoya canke akantu gatoya, akantu kanzwinya. Urumva? Duca twumvamo ijambo microscope. Microscope turayizi, ni ca cuma bakoresha mu gupima, ugiye kwa muganga, mu gupima inzoka, mu gupima amaraso, mu kuraba ingwara canke ibintu vyoba vyinyegeje mu maraso canke mu kindi kintu kugira ngo batoremwo ingwara canke babone ingene bashobora kuvura umuntu. Micro. Aya majambo yose rero aza agaragaza mu buryo bw'impwemu, atuzana ahantu hatwereka uguca bugufiya, ukwiyorosha, ubugwaneza. Twifashishije icongereza, aya majambo kandi twabonye mu Giheburayo no mu Kigiriki aduha amajambo atatu. Rimwe ni meek, kuba meek canke kuba gentle canke kuba humble. Ayo yose ni nkaho yoba ari nk'ivyitiranwa, akaba asigura uguca bugufi, ukwiyorosha. Muri Matayo rero 5:5 twabonye ngo Bibiliya ivuga ngo hahigwa abaca bugufi, abicishije bugufi canke abiyorosha kuko aribo bazoragwa isi. Igikorwa cyo kunama ugaca bugufi gishobora gukogwa mu buryo bungahe? Bubiri. Ubwa mbere, umuntu arashobora guca bugufi acishijwe bugufi. Imana ishobora gucisha bugufi umuntu. Hari ubwo Imana ibifise umugambi canke iriko igutegurira canke ifise igikorwa yaguteguriye, Imana ikagucisha bugufi kugira ngo uzoshike aho uzokora ico gikorwa neza.
bigasaba kucishwa bugufi, Imana ikagucisha bugufi. Bibiliya iravuga yuko abishira hejuru ngo bazocishwa bugufi. Hari aho Imana ishobora gukoresha circumstance, hari aho ingorane zishobora gucisha umuntu bugufi, yari umuntu yishira hejuru agahinduka umuntu yoroheje kubera iki yaciye mu ngorane akiga, Imana igahitamo kukwigisha ikoresheje ibigoye, circumstance nk'ingwara canke ibindi. Hari aho umuntu aca mu bukene, Imana igakunda kuca mu bukene, bitavuga ngo Imana irakwanse, ariko ikemera kuca aho hantu kugira ngo wige amasomo kanaka, hanyuma utahure canke ikugeza ahantu uzoshobora gukora ikintu igufitiye mu migambi yayo. Hari aho duca mu bihe bitandukanye bigoye bikaducisha bugufiya, Imana idufashe cane. Ushobora kandi kuba ari wewe wicishije bugufi. Ubwa mbere twavuze ngo Imana ishobora kugucisha bugufi canke tugacishwa bugufi circumstance canke n'ivyo duciyemwo, kandi Bibiliya idusaba ngo twicishe bugufi. Umuntu arashobora kwicisha bugufi kugira ngo yubahe Imana canke yumvire Imana. Ibi turabibonera mu ijambo kwihana. Ukwihana gufise insiguro yo guca bugufiya. Umuntu arihana akaba yicishije bugufiya. Turabibona nk'akarorero mu Bami ba mbere igice ca 22 ku murongo wa 19. Uguca bugufiya, kandi turabona ngo iyo umuntu aciye bugufiya akihana, Imana nayo ngo ikigira iki, iramubabarira. Iyo abantu bicishije bugufi, iyo abantu barondeye mu nyonga z'Imana bakarira bagatakamba, Imana nayo irababarira. Iyo abantu bakoze ibibi hama ntibihane, nukuvuga bishize hejuru, kuko kwihana ni uguca bugufiya, uwutihanye nawe yishize hejuru, Bibiliya ikivuga ngo abo Imana izobacisha bugufiya. Imana idufashe cane. Ukwihana kuragaragarira kuko rero kwicisha bugufiya, hari ijambo ry'ukwisonzesha. Ukwisonzesha harimwo iki gikorwa c'ukwicisha bugufiya. Mu isezerano rya kera turabona ingene bagaragaza ukwihana kwabo, habaho kwisonzesha, bagaheba ibinezereza, mbere ngo bakambara amagunira, ngo bakisiga iminyota, kugira ngo inyuma ku rukoba ngo bagaragarize Imana yuko baciye bugufiya, yuko bihanye, bagaheba ingeso zabo mbi, maze ngo Imana ikababarira. Kwisonzesha rero ni forme yindi, ni uburyo bundi bugaragaza uguca bugufi kwacu. Umuntu akagira ico ahevye, ico wari ufitiye uburenganzira ukagiheba, atari uko ukibuze, urumva, ugaheba ivyo kurya mu kiringo kanaka wihaye, urumva, kugira ngo wicishe bugufiya, urondere hehe, mu nyonga h'Imana, mu maso h'Imana, urondere gutahura Imana. Ugaheba ivyo kunywa, ibinyobwa, atari uko ubibuze, atari uko ubuze amafaranga yo kubigura, ariko ugaheba kunywa ikinyobwa kanaka kugira ngo ufate uwo mwanya wegera Imana kurusha uko wari kuyegera. Umuntu ashobora kuba ari we yicishije bugufi mu buryo bwo gushira imbere uwundi muntu, umubanyi wawe, umugenzi wawe, uwo mukorana canke uwo mwigana kw'ishuri, ugahitamwo kumushira imbere, ukicisha bugufi ukavuga uti oyaye, reka wewe nuja imbere, wewe akira iki kintu, iyi avantage nuyakire. Imana idufashe cane, kandi Imana idushoboze, kuko ahantu ntihoroshe. Turabona akarorero ka Aburahamu, hageze igihe agashira imbere umuhungu wabo Loti, aramubwira ati Loti we, tanga uruhitemwo aho kuja, aho werekeza wewe. Ashira imbere umuhungu wabo. Tuzobivuga ko mu biganiro vyacu bikurikira. Bibiliya iduha akarorero ivuga ngo kuvyo gukundana umuntu wese ashira imbere mugenzi wiwe, ngo umuntu wese yiyumvire ko mugenzi we agira iki, amuruta. Imana idufashe. Hari igihe kandi umuntu ashobora guhitamwo kubaho nk'umukene, kandi atari umukene, yari umutunzi, ariko agahitamo kugaragara, kubaho ubuzima buciriritse busanzwe, urumva, amahitamo yiwe.
akabaho nk'usanzwe kandi atari umuntu asanzwe. Imana idushoboze. Bibiliya iki nico kintu ishira imbere, igomba ko tubaho ubuzima busanzwe, ubuzima buciye bugufiya. Aha turabona akarorero ka Yesu Kristo. Yesu yari Imana, ariko Bibiliya imutwereka ngo yahisemwo kureka icubahiro, ngo kuringanira n'Imana arabireka, ngo aramanuka aza mw'isi, yisiga ubusa, yambara ishusho nk'iy'umuntu, abaho nka twebwe. Igihushane c'ivyo c'uguca bugufiya ni ukwishira hejuru, ugasanga umuntu ahisemwo kwibona pe, kwirata, kwirarira. Mbere bamwe ugasanga bashaka kuboneka ko hari ico bamaze canke ko bakomeye, ariko mu vy'ukuri atari ko bimeze. Ibi mbere vyovyo biba bibaye bibi cane kandi turabibona kenshi. Nivyo bamwe bacako umugani bakavuga bati ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit, ngo ingunguru ziri gusa ngo nizo zivuza urwamo rwinshi. Indunduro y'izi nsiguro zose niyi: waba ucishijwe bugufi canke ari wewe wicishije bugufi, Bibiliya ivuga ngo hahigwa abaciye bugufi, hahigwa biyorosha canke aboroheje, hahigwa abagwaneza, aba ngo bazoragwa isi. Akarorero k'umugabo yitwa Mose twavuze ko ubushize tubona mu gitabo co guharura igice ca 12 ku murongo wa 3, katubwira ngo kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza kurusha abagabo bose bo mw'isi. Twaravuze ko mu bigaragara wumvise Mose ntumubona ko ubugwaneza, ntumubona ko uku guca bugufiya. Tumva umuntu ego yarongoye Abisirayeli, ariko duca tumubona igihe yica umunyegiputa, duca tubona ari mu bugaragwa akubita urutare rukazana amazi, tumubona atemerewe gushika mu gihugu c'isezerano. Ariko mwumve Bibiliya yamuvuze ko ngo uyu mugabo ngo yari umugabo ngo w'umugwaneza kurusha abandi bagabo bose bo mw'isi. Ku murongo wandwa nyene mu guharura 12 akavuga ngo Imana ikavuga ngo ariko umusavyi wanje Mose ngo siko bimeze. Imana ikamuvuga ko ngo ayoboka mu rugo rwanje hose. Ndakwifuriza kuba umuntu ayoboka mu rugo rw'Imana. Nanje ndifuza kuba umuntu ayoboka mu rugo rw'Imana hose, kugeza aho yashingirwa intahe n'Imana ubwayo. Ndifuza gushingirwa intahe n'Imana, ndifuza nawe ndakwifuriza gushingirwa intahe n'Imana. Murongo wa 8 Imana ikavuga ngo Mose ngo wewe twivuganira mu kanwa n'akandi, ndamuganiriza mfoboye, ngo simfinda, nta bufindo nshiramwo mu kumuganiriza, kandi ishusho yanje jewe Uhoraho arayibona. Mose yari mugenzi w'Imana, yari inshuti y'Imana, ku buryo ngo Imana yamuganiriza nk'uganira n'umuntu n'umugenzi we bari kumwe. Ndakwifurije ivyo, nanje ndifuza ivyo. Mana uje utuganiriza. Aka karorero ka Mose katwereka ko kumvira Imana, mu kumvira Imana, mu kuba umugwaneza, mu kuba uyoboka mu rugo rw'Imana, birafatanye cane n'ikintu citwa kumvira Imana. Kandi bivuga ngo kumvira bisumba gutanga ibimazi. Imana idufashe. Ubukurikira tuzoraba akarorero ka Aburahamu. Isengesho ryanje nuko wewe uri kuranyumviriza uyu munsi wofata umwanzuro wo kwiyorosha, wo kubaho ubuzima buciye bugufi, wo kubaho ubuzima bwo kumvira Imana no kuyiyoboka muri vyose. Ibi bitangurira hehe? Mu kwemera ko turi abanyavyaha, tukihana, tukareka ingeso zacu mbi, tukakira Yesu Kristo, tukamureka akatubera umwami, no kuvuga umurongozi, uturongora tukamukurikira. Ivyavuze ati reka tukabireka, ivyavuze ati kora tukabikora, ivyavuze ati bikora uku tukabikora uko nyene atubwiye. Niko kutubera umwami, akaturongoza iki? Ijambo ryiwe, tukaryumvira, tukaryubaha, tugakora uko ritubwiye. Muze rero tubeho ubuzima busenga Imana, tuba abantu basenga, bafata umwanya wo kwihererana n'Imana kugira ngo turondere mu nyonga hayo, turondere kumva ico itubwiye hama tugikore. Ibi kandi tuzobibasha kubera iki? Dusoma Bibiliya,
dusome ijambo ry'Imana tugafata umwanya wo kuryigako, kuryiyumvirako. Imana duhana umugisha twese. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.